Axia Vibes TV célèbre 2 ans. Imyaka ibiri umwimbu warawe munini cyane. Imana ikumiheza tukuri bigiye gushuha abantu, bigiye gushuha. Get ready nagiye. Natwe tubemereye kubaryohereza, kubanezereza, kubaha ibibubaka umutima, kubatera iteka mu mpande zose z'ubuzima bwawe. kandi mu rukundo nziza, sabukuru nziza, Anniversaire Axia, joyeux anniversaire. Bakunzi ba Axia Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, ukwemera kuvyara ubuzima. Axia Vibes TV turabaramukije tubifuriza amahoro y'Imana no kuroranirwa aho muri mu banyu no mu byanyu. Tugira tuti gira iteka Turisangire. uyu munsi igerekerezo rya 15 kwezi kwa kabiri 2026. Axia Vibes TV abakutsa kivi bahuye bahimbaza isabukuru y'imyaka ibiri. Isabukuru y'imyaka ibiri Axia Vibes TV iri kirubaka iteka ry'umuntu, iteka ry'igihugu, iteka ry'ubukristu, iteka umuntu yaremanywe mu mpande zose. Uwa mbere muriko murumva avuga ni Maître Meras Ndayikeza umukutsa kivi kuri Axia Vibes TV. Uwo bari kumwe ni Queen Carrel Iranzi. Queen Carrel. Isabukuru nziza. Twesemera. Abariko baratwumva bumve yuko uno munsi twahimbaje isabukuru y'imyaka ibiri. Mu myaka ibiri umwimbu n'uwuhe? Mu myaka ibiri umwimbu warawe munini cyane. Bakunzi ba Axia Vibes TV, nukuri twe turanezerewe cyane cyane aho muri mwese mwumve yuko namwe mufise mu ruhara. Mwihamashi vraiment. Nuko turakenguruza ati mwihamashi aho bari mu mihingo itandukanye y'isi, sinkekeranya bihaye amashi. Imana nini nahazwe yo yadufashije, twararambye, twarabaye bazima, twarakomeye, ibikorwa vya Axia Vibes TV byarateye imbere, ibikorwa mu buzima busanzwe byarateye imbere. Abanyeshuri mwarize muramenya Imana ikumiheza abantu. Imyaka yakumye yiyongerako. Mbega icyo ubona uno munsi uvuga uti turishimiye muri Axia Vibes TV n'icarangutse niki? Ikintu twishimiye muri Axia Vibes TV nukungene Imana yagira abana natwe. Kuri iyi myaka ibiri dukwije uyu munsi harabaye difference nini cyane kuma views, kukungene mwagiye muratwitwararika, kukungene mwagiye muratuba hafi mwebwe abadukurikirana. Vy'ukuri mwaratweretse yuko mudukunda, kandi no mu mugwi wacu nyene harabaye umwe budasanzwe gose. Urakoze. No mu mugwi wacu harabaye umwe budasanzwe gose. Bakunzi ba Axia Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu, ukwemera kuvyara ubuzima, turabakengurukiye ingene mwabanye natwe, mwarabaye abantu badahemuka, ntimwigeze mutandukana natwe, mwaragumanye natwe, mwaratambukanye natwe, mwarakunze ibiganiro vyacu, mwaragize commentaire, mwaragize mwaragize partage. Turabakengurukiye cyane gose, kandi rero tubatumiriye kugumana natwe. Mugumane natwe, tugiye gukora ibisumbirije. Get ready. Baba wiki. Get ready. Ça va chauffer, hein? Ça va chauffer? Très bien. Ça va chauffer. Bakunzi ba Axia Vibes TV, ça va chauffer. Uyu unye rero n'umuntu w'iki gihe akomvye kuvuga get ready.
none rero kwine ndagukengurukiye cyane rwose. Imana ihezagire ababanye natwe, ihezagire abaduherekeje, ihezagire abadufashije, ihezagire abaduhaye ibiganiro, twararonse abayemvite benshi biteka, ihezagire uwo muntu wese azi yuko hariho icyo yaterereye, kandi turabatumiye, tuzoguma tubashikiriza ibintu bizima, ibintu byiza cyane, iteka iwacu, iteka iwanyu, ukwemera kuvyara ubuzima. Kwine sezera abumvirije kano kantu ko kubifuriza imyaka ibiri. Axia Vibes TV célèbre 2 ans. Axia Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu, ukwemera kuvyara ubuzima. Axia Vibes TV ubifurije iki? Abanone abadukurikirana bose ndabifurije by'ukuri kubandanya mudukurikirana, kandi aho muherereye hose amahoro y'Imana abandanya abana namwe, mudushigikire, natwe turabizeje yuko by'ukuri mutaze kwigera murambirwa, kandi by'ukuri bigiye gushuha, bigiye gushuha. Get ready, nagiye. Yego, murakoze cyane. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Axia, joyeux anniversaire. Allo. Oui, allô? Dukwije. Turakwije rimwe kabiri imyaka ibiri. Imyaka ibiri. Bakunzi ba Axia Vibes TV. Jota tuje gute? Turakenyeye. Twahagurutse. Neza neza. Nshuti bakunzi bacu. Turabemereye bishasha. Bishasha. Kandi tuje twabyambariye. Cyane. Tuje mu mutuku. Dukundana ndabona. Tuje mu rukundo rudasanzwe. Tubakunde. Gumana natwe. Mwumigwe. Uyu mwaka mwaduteye iteka. Tukwije imyaka ibiri twageze ku bihumbi 10. Twifuza ko mu mwaka uza tuzoba twagwije na kangahe hejuru. Gatatu. Tuzoba bifashwamwo n'abakunzi bacu. Natwe tubemereye kubaryohereza, kubanezereza, kubaha ibibubaka umutima, kubatera iteka mu mpande zose z'ubuzima bwawe, kandi mu rukundo. Hajya mbe ndakwibariza bwere ngo turabakecuru ngo twego turarengeye. Oya reka. Hageze ko tujya ku mbuga bane bato tuje kubereka yuko natwebwe bama turashoboye. Turashoboye. Sabukuru nziza, sabukuru nziza, sabukuru nziza Axia.